nk'uko twavyemeye rero kubibashikiriza, umuntu yagize imyifato itabereye mw'ishure ry'abarundi bose. Tumubajije igituma yabikoze, yatubwiye ibintu vyinshi. Mu nyuma avuga ati abantu bose bari mw'ishure ry'abarundi bose n'ibijuju. Ati nawe ubigisha uri umuhimbiri, uri imbwebwe. Ndamubajije nti ni kubera iki uvuze amajambo nk'ayo y'ugutyoza canke y'ugutuka abanyeshuri bari mw'ishure ry'abarundi bose? Namubwiye nti ahubwo reka dutangure gukora amatohoza turabe igituma uvuga ivyo bintu. Aca arinamura ati Jako, jewe ndi Mbonerakure yiyemera, uku kugumwa si ivyanje, n'abasumba wewe barahevye toka. Tugerageje gutohoza rero umuntu nk'uyo iyava n'ico akora, twasanze ava muri komine Vyanda mu ntara ya Bururi, aho bita mu Mibaga hakurya ya Tongwe. Yize icongereza mw'ishure nderabigisha NS, akaba yigisha kuri Ecofo Mirango iri ku mutumba wa Mirango nyene muri zone Gitsiro. Mu majambo make rero murumva yuko uwo muntu yarengeye abantu ibihumbi n'ibihumbi bahurikiye mw'ishure ry'abarundi bose. Iyo wise abandi ibijuju ubwo buba ari ubwibone, buba ari ubwirasi. Iyo wise abandi umuhimbiri, imbwebwe, ibi bintu murumva yuko atari vyiza na gatoya. None nimba uwo muntu ari umurezi avuga ibintu nk'ivyo, atanga indero iyahe? Mwumva yotanga indero adafise? Dusabe abajejwe indero aho aherereye kugira ngo bamusubireko, bamuhe indero ikwiye, bamwereke ingene abwirizwa kwifata mu bantu. Abamurongoye mu rwego rw'imbonerakure nabo bomusubirako, kuko abantu nk'aba nibo bacafuza urwego rw'imbonerakure. Ibi rero biratuma urwo rwego rw'imbonerakure abantu barubonamwo nk'ibi. Naho ari imbonerakure rero birakwiye ko uvuze nabi canke agatuka abandi yokwirikiranwa imbere y'ubutungane. Ahandi mu bindi bihugu uramutse wiha uburenganzira bwo gutuka abandi bantu, ivyo bihanwa n'amategeko. Turasavye rero ko ibintu nk'ibi vyoza birakosorwa, kuko bibandanije hazogera igihe mu Burundi atawuzoba kicubaha uwundi. Ubu rero niwe yitwa Ndayisenga Elifaze. Uwahoze ari perezida w'u Burundi Sipiriyano Ntayamira niwe yavuze ati discipline, discipline aho muri hose. Rero twese tugire discipline, tumenye amajambo dushobora kuvuga nayo tutashobora kuvuga. Tumenye yuko gutuka abandi ari icaha gihanwa n'amategeko. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese rero, reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.